tugeze mu mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha. Amakuru yacu y'uno munsi akaba agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Ingwara y'amaso y'imbwa ibangamiye abatari bake hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cose. Rimwe mu ngwara ifata uwari we wese ngo ariko iyo umuntu ayivuje ishobora gukira. Nayo muri kino gihe amatelefone ngendanwa ngo ni bimwe mu bituma akazi kadakorwa neza mu bisata bitandukanye. Ndabaye ikaze rero mu mwanya nido ryano makuru. Tasubiye kubaha ikaze kandi nkuko nari mpejeje kubibamenyesha, ingwara y'amaso y'imbwa ibangamiye abatari bake ngo ni ingwara ishobora gufata uwari we wese kandi yandukira, ariko iyo uyivuje ni ingwara ishobora gukira. Inkuru dukesha mugenzi wacu Alain Lohisi Ndongozi. Ingwara y'amaso benshi bita amaso y'imbwa irahari kandi ifata uwari we wese. Iyo ngwara ikaba ari imwe mu ngwara zandukira ku murindi munini, mbere muri iki gihe bikaba bimaze iminsi bivugwa ko yoba iri kwirakwiragira cyane nubwo bitaremezwa. Muganga Juvenal Havyarimana yanonosoye ivyo kuvura amaso aramenyesha ibimenyetso vyerekana iyo ngwara. Umuntu araboneka amaso asa n'ayavyimbye. Iyo avyutse ugasanga afise ibintu bimeze nk'amashira mu maso, bimwe twita amarirangi. Ugasanga amaso asa n'ayatukura. Umuntu iyo aravye umuco ukamenga umutera ingorane, canke naho akagomba akumva ko mu maso yiwe umenga harimwo umucanga wamugiyemo. Uwo muganga nyene aratanga impanuro kuri uwo wese ukwibona ko ivyo bimenyetso. Icihutirwa nuko yobanza agakora isuku, agakaraba n'amazi meza n'agasabune, hama rero agaca yirinda gukora ku bantu begeranye, agaca atumbera ku bitaro bimwegereye. Uko rero mu bitaro niho duca tumenya icabitumye, tukatandukanya nimba ari virus canke ari bakteri canke ikindi kintu, canke vyavuye nk'ukuvyiringira mu maso canke ibindi bikorwa umugwayi yoba yari yakoze. Iyo ngwara yatewe n'umugera canke virus mu gifaransa yerekanwa nuko mu maso y'umugwayi havamwo amosozi asanzwe, ariko mu gihe iyo ngwara yatewe n'udukoko canke bakteri mu maso y'umugwayi havamwo amosozi ameze nk'amashira. Tumandanya n'amakuru yacu. Muri iki gihe amatelefone ngendanwa ni bimwe mu vyica akazi kuko abenshi bamara umwanya munini bariko barayikoresha. Ivyo bikaba bivugwa mu gihe uno munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kubaho atagukoresha itelefone ngendanwa. Inkuru dukesha mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Yasanga rero abaganga bari ku telefone bakora ama video, rero jewe agashavu kashe karamfata, ndavuga nti je ndabona yuko ninguma ndahapfira. Ikoreshwa rya telefone ngendanwa mu mwanya w'imirimo ni imwe mu mvo zishobora gutuma akazi wategerezwa kurangura katagenda neza, kuko bica bituma abakwitura babona ko wabirengagije canke ko wabasuzuguye. Abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baranegura iyo ngendo. Birashika ukagenda gusaba ikintu umuntu ari ku kazi, ari kuri poste runaka, ugasanga ari ibere muri telefone, kagirisha vuka kagenda atana kimumubwiye, ugasanga umuntu yagonye ku telefone kandi ikibabaje usanga ari kavuga ibintu ajanye n'ivy'akazi. Petero ugasanga ari ibereye mu nsaku. Akazi kayo no guhamagara umuntu mu gihe bikenewe, canke no kwitaba mu gihe bikenewe, canke kurondera n'izindi nkuru mu gihe bikenewe. Mugabo sumwanya wose bagira ko banashikiriza icokorwa kugira ngo iyo myifato iranduranwe n'imizi. Mu gihe umukiriya yaje wategereza kumwumviriza, mudiringa n'umukiriya vizavi telefone akazishira ku ruhande, hama ukamuha ama produit yagusavye. Telefone irafise umwanya ikora. Nimba ari umuntu tegeza guhamagara, muhamagare, hama igikorwa uriko weje kumuhamagara ja ku murimo usanzwe ukora. Mugu uciye uguma muri telefone, bwa mbere uriko urahomvya vyinshi, waguhaye akazi ntanezerwa, uriko uramugirira nabi. Telefone ikwiye gukoreshwa umwanya nyene wayo, umwanya w'akazi n'umwanya w'akazi, umwanya wa telefone n'umwanya wa telefone.
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 kuwa gatandatu ruhuhuma uko umwaka utashe isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukubaho udakoresha telefone mu kiringo c'imisi 3 no kuvuga gushika kwa 8 ruhuhuma mu ntumbero yo gukangurira abantu maze bashishoze biyumvire ku kamaro n'ingaruka mbi zishobora gutegwa n'ikoreshwa rya telefone ngendanwa. Haribonekeza ikena ry'utuzu twa sugumwe rusangi hano mu gisagara ca Bujumbura, bimwe mu bituma abarangurira imirimo itandukanye hano mu gisagara batoroherwa. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Gerard Nishimwe. Si inkuru mbarirano mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ibura ry'utuzu twa sugumwe, mu gihe abenegihugu benshi bava mu mihingo yose bagahurira mu mice itandukanye y'igisagara, aho mbere igitigiri kinini cabo muri bo bazindukira bakanahirirwa, ibituma ivyo bibanza vy'ubwiherero bikenegwa ku mwanya ku mwanya. Ibiza bitera ikibazo gikomeye kuko ngo kuronka aho umuntu yiherera ari igikorwa kitoroshe, nkuko vyiganwa n'abakorera imirimo ya misi yose hagati mu gisagara ca Bujumbura, nk'abagendesha imiduga mu kunguruza abantu batoroherwa na gato, kuko ngo utuzu twa sugumwe rusangi turangwa hagati mu gisagara ari duke cane. Iyo umuntu aramutse aja gukoresha ivyo bibanza aho biri, ngo bimutwara umwanya muremure kuko bimusaba gutonda imirongo. Aho ntihavuzwe ikibazo c'isuku ridakwiye riharangwa, nayo ngo wituye abasanzwe babwifitiye nk'amazu y'uburiro n'ahandi ngo yakwa amafaranga atari munsi y'amajana 3. Uburyo biboneka ko ari umurengera kuko ivyo bibanza bishobora gukenegwa n'umuntu incuro irenga imwe. Ikibazo cibura c'utuzu twa sugumwe rusange ku mugwa mukuru w'ubutunzi nikiragishinga abaharangurira imirimo gusa n'ingenzi, aho tuvuga abava mu gihugu hagati baje kuratira ijisho ivyiza vy'igisagara, bibagora cane kuronka ivyo bibanza. Ubona ko aho biri atakiharangwa kihari, naho bisanzwe kandi ari nkeha. Kukura uko bagira abenshi bahitamwo kwihagarika ku nkengera z'ibarabara, ibiza bitera isuku rike mu gisagara. Ivyo vyose bigatera kwibaza abana bariya ko nyamba koko ugukwiragiza utuzu twa sugumwe ku rugero rushobora gufasha abenegihugu bikwiye, itobayo nzira irashe yo gukinga za ndwara zituruka ku isuku rike, ingaruka zikunda kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura. Ko Uburundi bwari mu nzira yo kuraba ko bwoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 igiteye imbere mu mwaka w'2060, hari hakwiye ko ikibazo co kutagira ibanza bikwiye kandi bikwije ivyangombwa vy'ubwiherero gihagurukirwa kugira ngo amagara y'umwene gihugu yamena naryo yifashe neza. Ubona ko ayo ari karara mu ruganda ntibacure murara gw'iterambere. Tubandanya n'amakuru yacu, abenegihugu baca mw'ibarabara ryitiriwe kwahuje barashima ko iryo barabara rikorera ko gwa nyuma y'igihe ryari risa nabi. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Alain Lohisi Ndongozi. Mu bikorwa vyo gusanura amabarabara y'imigenderanire ari mu gisagara ca Bujumbura bimaze igihe bikorwa n'ishiramwe rijejwe amabarabara mu Burundi ARB, hariko harakogwa ibarabara ryitiriwe ryango utabara imbabare kwahuje rica iruhande y'ibiro bikuru vy'ishiramwe kwahuje ryari rimaze igihe ryarononekaye. Bamwe mu bene gihugu twaganiriye barashima ivyo bikorwa. Turakenguruka kuko batararikora wararicamo imodoka ariko nonekana, ariko kuva ubuye barikoze hariho akarusho. Ubu imodoka uracishamo imodoka ugacishamo imeze neza, turashima. Akarusho karahari, urabona nk'ubu mwibarabara hameze neza, nta mazi ahari, urabona ko ateze pempeni gusa, nta handi nta kindi kibazo kweri rifise. Ubu ni imodoka zirahita neza cyane. Yego, iri barabara n'ukuri turashimira leta yimbiyegwe ikabona ko iri barabara ribi cyane. Iri barabara ribi cyane ryatwikira imodoka gose, ariko yari ifite ibinogo binini binini biteye isoni, ariko n'ukuri turashimira Imana ko ibarabara leta yatanguye kurikora. Mu vyizigiro vyinshi kw'ivyo bikorwa bitazohagararira aho bigeze ubu, abo bene gihugu bamenyesha ko hakiri vyinshi vyo gusanurwa kuri iryo barabara. Amakanivo batagize amakanivo n'ubundi amazi ashobora kudasubira kuyonona mu minsi, muga gusa nibaza ko baba bakibandanya bataraheze. Urabona bupfuma bashiramwo agapave canke agakaburimbi, ubivanye n'uburyo leta ibone iyo bifise. Twasaba ko babandanya amabarabara yose yo mu gisagara, hari amabarabara mabi cyane kandi arunona amamodoka y'abantu cyane gose, imodoka zirononekara gose. Yego, tubisabe ko babandanya badukorera kuko hari amafaranga dutanga ya redevance routière,
batubwiye ko dukorera amabarabara rero ayo mafaranga baze badukoreshereza amabarabara. Amabarabara meza ni kimwe mu bintu nyamukuru bizoterera kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro bwihaye ryo kuba igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Kubw'ivyo leta ibicishije n'ishirahamwe ARB yari kwiye kongereza inguvu mu isanurwa ry'amabarabara kugira Uburundi bushike kuri iryo hangiro. Biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times. Ama championnat Bundesliga. Championnat Arabie Saoudite. Championnat Brésil. Coupe des Nations. Ama documentaire kuri Star Times hamwe n'amaserial novela. Tubibona byose duciye kuri decoder za Star Times, DTT na DTH n'amateleviziyo. Murashobora kugira abonnement ku munsi, ku ndwi canke ku kwezi. Byose biri ku giciro ciza. Star Times. Profitez de la vie numérique. Dusozere amakuru yacu nayavugwa mu makungu tukaba twayateguriwe na Benoit Sindayigwana. Muri California aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika havugwa imiyaga y'ibihuhusi hamwe n'imvura nyinshi cyane yatumye haduka imyuzurira igahitana abantu 3 bapfuye hamwe n'imiryango igera ku bihumbi 300 iri mu kizima. Iyo mvura hamwe n'iyo miyaga yaguye mu burengero bwa leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu w'Imana yatumye haba imyuzurira hamwe no kubomagurika kw'imisozi. Leta ya California ikaba yaciye ishinga ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Abategetsi batandukanye bakaba baguma batanga ubutumwa ko abanyagihugu boguma bagavye kuko iyo mvura ishobora kubandanya no kuri uyu wa kabiri hamwe no kuwa gatatu w'inondwi bikavugwa ko imyuzurira ishobora kwiyongera kuko isi yamaze kuzura amazi y'imvura yaguye kuva mu ndwi iheze. Abapima imiyaga bakemeza ko umuyaga wazananye mu buraruko bw'ico gihugu ufise umuvuduko udasanzwe ugera ku birometero 160 kw'isaha. Muri Wyoming biravugwa ko umukuru w'ico gihugu umwami Karori wa gatatu yoba afise ingwara ya kanseri ya prostate ni mu gihe hari haheze imisi mike asohotse ibitaro nk'uko vyamenyeshejwe n'ikirimba c'umukuru w'ico gihugu. Iyo ngwara ikaba ishobora kumubuza kubandanya ibikorwa vy'ubuzima bw'igihugu mu mwanya ngo utaramenyekana. Uwo mutama w'imyaka 75 akaba yamenye ko afise iyo ngwara ya kanseri haraciye imisi 10 ni mu gihe abaganga bariko baramubaga mu gice gitumberanye n'ibihimba vy'irondoka ico bita prostate mu rurimi rw'igifaransa. Kuri uyu wa mbere uheze ku kirimba bakaba bamenyesheje ko azobandanya amabanga yo kurongora igihugu. Uwo mwami Karori wa gatatu akaba yaramaze amezi 9 yimitswe kandi ngo ntagiye guhagarika imirimo yo kurongora igihugu ca Wyoming hamwe n'ibindi bihugu 14 vyegukira ico gihugu nk'uko bisanzwe. Ino kuri ayo makuru avugwa mu makungu duciye dusozerera ko ano makuru yacu y'uno munsi ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mubandanye mugira ibihe byiza mukurikirana ndi mu madanisha kuri yanyu BTV Burundi murakoze.